génocide, c'est là-bas. Mwabigizemo bibona kuko byose murabishoboye. Nagomba ngo tubanje turirimba akaririmbo gato tugahere muri ayo magrupema s'abaroside baca baje gutangura, hanyuma grupema no, hanyuma grupema université, hanyuma la jeunesse, c'est la force de la nation. C'est la force de lui-même. Et c'est la force de l'Église, n'est-ce pas? Uko rero ari inkomezi z'igihugu, inkomezi ziwe, inkomezi z'icegero. La jeunesse est une population malléable, très fragile. Shobora guhinduka umwanya n'umwanya, bafise ingufu ariko barambirwa n'ingoga, baruha n'ingoga, bategerezwa kugira utuntu tw'utu dynamisme kugira ngo bagume bari en forme. Alors, je vous en prie de vous lever. Personne ne s'est levé. Vous asseyez-vous, asseyez-vous, vous vous levez. Merci. Murambabarira, muri kamenyero yanje nigisha urwaruka, singomba kwigisha urwaruka rukijijwe cyane. Ndababwira ikigoke, abantu benga barafatanye ngo buzuye mwe, ahari gusaba ikaturikiga. Haleluya Yesu. N'umunyeshuri atari dinamike mu ishuri ntamenya. Ajya quelquefois il faut déranger. Mais déranger intelligemment quand même. Ariko kuguma umenga uri igipoto no mw'ishure, ngura umupfasoni wuzuye mpwemu, ça c'est l'hypocrisie, ngo n'uburyarya. Ok, soyez dans la régresse. Imana twizeye, Imana nziza cyane, twizeye agakiza dukunda cyane. Iyo tugeze mu rusengero nous sommes très joyeux, twumva tunezerewe cyane. Et si on chante à haute voix, tukaririmba tunezerewe cyane, kuko turirimbira umwami yanesheje, turirimbira umwami dukunda, agakiza turagakunda cyane. Nta kamaro ko kuririmba twijiriye. Turatangura na groupe Maside, baraturirimba ngo reka amazi y'ubugingo atembere, baraza kurasa, hanyuma bahereje bavuze ngo data bariya nabo grupema no iraciza nayo gutangura ngo reka mana amazi y'ubugingo atembere. Bageze ahantu baduze ngo data grupema universitaire n'abacavuga ngo reka amazi y'ubugingo mana atembere. Haleluya. Reka amazi y'ubugingo. Turabitangurira rimwe. N'inguvu wumva ko ari isengesho n'inguvu.
turashima Imana njye n'amahoro iduteye iteka ringana gutya ngo turonke akanya twiharije ko kumva ijambo ry'Imana. Nabaravye numva ndanezerewe cane. Iyi niyo kazoza k'igihugu, niko kazoza k'ishengero, niko kazoza k'imiryango y'Abarundi. Nanezerewe cane numva ndashimiye Imana kubona abantu bari muri kaminuza bubaha Imana bangana mwebwe. Turahiriwe dufise igihugu c'umugisha, turahiriwe bakozi Imana dufise ishengero ry'umugisha, kuko abantu bahari bagapfukama basengera ishengero data azorira kunesha, bagapfukama basengera igihugu cacu kizobikore, bagahaguruka basengera abasosiyete burundese. Imana izihesha icubahiro mu miryango. Courage et félicitations mes enfants. Dusoma ijambo ry'Imana cete ca mbere ca Petero igice ca kabiri ku murongo w'icenda. Tuza gusanga amajambo nyene umwungere amaze kuvuga. Burya mpwemu w'Imana yabatumiye n'umwe, arabazi, arazi ico akwiye kubakorera ngo mubabe ikimazi. Cete ca mbere ca Petero igice ca kabiri dusome ku murongo wa 10 ku murongo w'icenda turageza ku 12. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyungu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugire ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no ku vyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa byanyu vyiza babona bize bituma bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Imigani 31 ku murongo wa 4. Imigani 31 dusoma ujya murongo wa 4. Ntibibereye abami lemuweriwe, ntibibereye abami kunywa vino canke abaganwa gushira umutima ku biboreza. Kadusome gato tunyarutsa igitabo ca mbere ca Samweli, igitabo ca mbere ca Samweli igice ca 16. Turasoma tuhereye ku murongo wa mbere turanyarutsa. Maze Uhoraho abaza Samweli ati uzogeza hehe kuririra Sawuli, kandi namaze kwanka kwaba umwami w'Abisirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta uheze uze ngutume kuri Isayi w'i Betelehemu, kuko nironkeye umwami mu bahungu biwe. Samweli arasiguza ati nogenda nte? Erega Sawuli niyanyumva azonyica. Uhoraho aramwishura ati hitana inka y'ishashi ugende uvuge uti nje gushikanira Uhoraho ikimazi. Uheze uhamagare Isayi aze kuri ico kimazi, nanje nzokwereka uko uzogenza. Uzundobanuriza amavuta uwo nzokurangira. Nuko Samweli agenza nk'uko Uhoraho yamubwiye, aja i Betelehemu. Ashitse abahungu b'igisagara baza kumusanganira bahinda agashitsi, baramubaza bati mbega ugenzwa n'amaki n'amahoro?
ategome n'amahoro nzanwe no gushikanira uhoraho ikimazi. Nuko nimwiyeze muze tujane kuri ico kimazi. Kandi yeza Isayi n'abahungu biwe abahamagara kuza kuri ico kimazi. Nuko bashitseyo abonye Eliyabu aribwira ati nta gutekeranya uhoraho agira yimikisha amavuta nguye imbere yiwe. Ariko araberera Samweli ati ntacuraba ishusho yiwe canke ikireho ciwe kuko ntamushima. Erega jewe sindaba nk'uko abantu baraba, ko abantu baraba ku rukoba gusa, ariko jewe uhoraho ndaba mu mutima. Maze Isayi ahamagara Abinadabu amwereka Samweli. Samweli aravuga ati n'uyu nyene uhoraho siwe yatoranije. Isayi arongera amwereka Shama. Naho nyene Samweli aravuga teka n'uyu nawe uhoraho siwe yatoranije. Nuko Isayi yerekana indwi mu bahungu biwe ngo Samweli arabe. Samweli abarira Isayi atabariho abasi uhoraho yatoranije. Maze Samweli abaza Isayi ati mbega abana bawe bose nabo? Arabishura ati hasigaye umuhererezi, ariko rero ari ku ntama. Nuko Samweli aramubarira ati tumuja kumuhamagara kuko tutari bwicare ngo turye atarazi. Nuko atumuja kumuzana, kandi yari umuhungu w'inzobe w'amaso meza w'umunyakarara. Maze uhoraho aravuga ati va hasi musukwe kw'amavuta kuko wa wundi ari umuyo. Nuko Samweli aca yabira irya hemba ry'amavuta ayamusukako, bakuru be bamukikije. Kuva uwo munsi mpwemu w'uhoraho yamaza kuri Dawidi akabushunga. Nuko Samweli arahaguruka asubiriramo. Ni amajambo y'Imana. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje niri rivuga ngo turi ubwoko bwatoranijwe, turi abami kandi turi n'abaherezi. Ibintu bitatu. Yabantumye ko ndababwire ibi bitatu abo muri bo. Ubwa mbere muri ubwoko bwatoranijwe n'Imana, kandi mwatoranirijwe kuba abami, muri abami, kandi mwatoranijwe kuba abaherezi b'Imana. Hariya twatanguye gusoma Petero ariko abwira ishengero ry'Imana, aravuga ngo ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri hanga ryera. Okay. Ndanezerewe. Je suis déjà le génie de ce monde. Quand on est à 80%, vous êtes des génies. Personne n'est dans votre monde. Vous avez des mémoires très fraîches. Namaze igihe tuganira n'abanyeshuri bo muri segonderi, nibo baba ari benshi. Ndababwira nti iki gihe Imana ntiyaremye abantu batagira ubwenge, badaciye ubwenge. Niko abantu biyumvira ngo iki gihe hoba habaye igihe Imana irema abantu badaciye ubwenge cyane nk'abahahora. Siko biri. Ahubwo usanga ubu baciye ubwenge cyane kuko bavukira muri evolution ya tekinoloji. Umwana w'iwaje mbona akora ku matushe ya ordinateur, majorefe ya peplita. Birumvikana ko atanguye gutusha amatushe ya ordinateur azokura yikabaka majorefe peplita. Ikintu cyabaye ku bana bacu buno munsi si ukubura ubwenge, ariko sirivure ntawe utanga icyo adafise. Je ne le condamne pas,
je me condamne quelque part umuvyeyi wabaye umurezi. None umurezi yatigeze akoresha bloke note azoyibwira umunyeshuri kuyikoresha ubwiwe atamenye icyo nta munyeshuri ashobora kumenya atagira bloke note. Kandi muzumva niyo bariko babasaba amakaye ntibahora babasaba kurangurira ikaye ya bloke note mwarimu yayigutuye kuko ntibazi n'icarisho. Twigiye twiga twakuranye esprit de recherche bayita muri phrase esprit granel. Vous allez vérifier dans les questions. C'est l'esprit granel, esprit de recherche. Akajambo kose wise ku radio gasanga ni vocabulaire nshasha wacu note gacuja kuyiraba gacushira mu bwenge. Ariko no munsi sola ce sont des génies. Abanyeshuri abarimu nabo twarikondanye kuko nanje naramubaye tugaca tubaza prokisi. Ça c'est une question bête. Ni wabaza umwana prokisi uzoba ugomvye kumwita ordinateur ikintu kidebobina. Mubaze comprehension urabe ko yamenye icigwa cawe. Naba bari badatonda mu ishure bamara kuko ataje comprehension kagira. Muguzo mwaje ngo hama minote so kare ko yazimu yakanacha kazi n'icare kari esa c'est pas très intelligent. Nagomba kubasaba abanyeshure iyo muze mu miga nkaya muba muze kwiga zanaho wandika. Twebwe kumutubona turiko turagenda turiko turabasigira umwana. C'est vrai, mwongereke yavuze ati muri mwebwe hari abazoba bahagaze ahagaze kandi twinuko none uzobikura hehe naragiye ataho wavyanditse. Uzovuga ngo hari umupasiteri ngo Gabriel ngo yatwigishije tangura gutelefona ngo nta wabifashe bijya ufashe muri telefone n'ivyapfa none muzocuziga betiye sawa karagaciye. Navuze ngo Imana yantumye ndababwira ibintu bitatu ko muri ubwoko bwatoranijwe iki ni kimwe kandi ko muri abandi muri n'abaherezi. Ndavuga ku bintu bibiri gusa, ndavuga ku gutoranywa, ndavuga no ku bumwami no ku mwami. Ivy'ubuherezi sinobijamwo n'ibisinzi ku mwanya uhavunyemerera ariko ndaja kunyabutsa cyane. Abizeye Yesu Kristo rero baratoranijwe bahamagariwe kuba abaherezi no kuba abami. Kandi nagomba ndabibutse bene data kuva no mu gihe ca mbere ca Isirayeli yahawe amasezerano n'Imana, yahawe ivyagezwe, yafashwe nk'aho ari bo bwoko bw'Imana. Ajya kubabona ubu bari mu Rwanda bajya n'abana ba Yakobo ntituzi wewe uvuge make turabe ko bizogera. Bajya bafise umugisha wabo. Niryo hanga ryari ryaratowe nk'ihanga rifise amasezerano kuko niryo hanga rya mbere ryatangwe kuronka ibwirizwa shingiro barihawe n'Imana, rihabwa ivyagezwe bidatanzwe n'umuntu ariko bitanzwe n'Imana. Nico gituma narabiciyeko gato kubo twigishanije muri Abiga ya vyavyigwa ngaha tugira imisi yose ku Imana isaha 9. Nico gituma abantu bose bari nyuma ya Isirayeli bari nyuma y'umuryango wa Yakobo bitwa abanyamahanga. Kuko umunyamahanga n'umuntu atagira constitution. No kuvuga uvuze umunyamahanga n'umuntu uranwane y'ico gihugu ritamuranga. Bita rero abandi bantu abanyamahanga baba babashize inyuma y'ivyagezwe ko bitabaranga. Mungu apewe sifa. Ariko ngo tuza kuba ubwoko bw'Imana twinjizwamo tuva mu banyamahanga turinjira muri uwo muryango kubw'amaraso ya Yesu. Twebwe constitution yacu n'amaraso ya Kristo amaze kuyava tukamara kwinjira
Haleluya. Twebwe rero mwebwe ngo mwaratoranijwe, mutoranwa muri abo bantu b'abanyamahanga, muri abo bantu baharurwa nk'abatagira Imana, muri abo bantu baharurwa nk'abatagira ibyagezwe, murahamagarwa murinjira. Namabwire abantu iyo bagomba kuvuga ngo twebwe mwebwe abapantekote nta byagezwe mugira, ntimubyubahiriza, ntimwubahiriza isabato, mpora nca ndababaza, mbega ibyagezwe byahawe bande? Ibyagezwe si iby'abanyamahanga, byari iby'ihanga rya Isirayeli gusa. Il est condamné devant Dieu. Umwisirayeli atubahirije icyagezwe, mais umunyamahanga n'est pas condamné. Asaba tugende. Nariko ndavuga ngo turi hanga ryatoranijwe mu bandi, twavuye mu bo twasa, twavuye mu bo twitwa kumwe, ariko tumaze gukizwa duca twitwa abana b'Imana. Muvuge muti amen. Tugeze ngaho rero, tumaze kwitwa abana b'Imana, bica biduhiki kereso d'importance, kwitwa umwana w'Imana, kwinjira muri ubwo buntu bifise akamaro nyabaki. Ibyo ngo bica bitugira, usomye Yohana 1:12 ngo abamwizeye yabahaye ububasha. Mu Gifaransa havuga ngo il leur a transféré, yabahaye kwitwa abana b'Imana. Il a transféré kwitwa abana b'Imana, twabihawe, tubihawe na Kristo. Haleluya. Aravuga ngo ko munyizeye ntimukira abanyamahanga, je vous transfère. Manatire d'être enfant, fils de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il nous a transféré sa faculté d'être enfant de Dieu. Avuga ngo babakiriye yabahaye, il leur a transféré la puissance d'être enfant de Dieu. Kubwa Kristo rero, niba Kristo ari umwana w'Imana, abamwizeye bose yaciye abatransfera iyo faculté, baca bitwa abana b'Imana. Murumva, bimwe byo kwizera kwacu si ibintu palpable byo mu miyaga, non, c'est démonstrable. Katika jina la Yesu ndabakunda. Il faut avoir cet esprit de recherche. Amatelefone hafi yakoresha ibintu ataco bimaze, exploita ta nature divine, iyo yakiva kugira ngo bigutume wubaha Imana, wiyumve n'umuriwe, ubigende Imana ishimwe. Bamaze rero, amaze kubiduha, nsuko ari umwana w'Imana gusa, n'umwami. Aca batransfera kuba abami, kandi ni wari umuherezi, nico naco turakibatransfera. Jésus nous a transféré sa totalité comme nature divine. Mungu apewe sifa. Iyo ngeze ngaho, je me sens à l'aise, je suis très content. Iyo ndirimba ngo ndi umwana w'Imana, nshamenya nti nka Yesu, ndi umwana w'Imana, ndi n'umwami, ndi n'umuherezi. Kandi ico caduhaye supremacy sur les enfants de Jacob, kuko bene Yakobo umuryango umwe gusa niwo batora nk'abami, uwundi utorwa nk'abaherezi. Carazira ku mwami, abo umwami akongera akaba n'umuherezi, carazira. N'uwubikoze yaciye apfa. Muri Bibiliya biri uwagombye gutanga ibimazi ari umwami, umuherezi araja kugira ngo ivyo ukoze n'ubupfu. Ko nabonye wateje, uza gushima ko nateje. Yarabayeho
urasoma Bibiliya. Hari umuntu umwe gusa yabayeho ari umwami n'umuherezi, ni Melikisedeki umwami w'i Salemu. Salemu ni Yerusalemu. Uwo ngo yabayeho iby'ubuherezi bitaratanga. Bavuga ngo nimbura bwabo muza recherche et les théologies votre devoir. Ngo nimbura bwabo mais nous allons chercher. Les étudiants, vous allez chercher. Muzorondere Melikisedeki hapa. Sena nyina. Komoda. Vous allez chercher. Je vous donne un devoir. Ninagaruka muzobwira. Niwe wenyene. Nico gituma Bibiliya hariya mu Baheburayo ivuga ngo Kristo n'umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Kuko niwe muntu yabayeho ku isi, yabaye umwami n'umuherezi wenyene. Kristo nawe ni umwami kandi n'umuherezi. Ngubwo k'umwami igihe ciwe ntikiragera, ariko iby'umuherezi je yaramaze kubikora. Yarabaye umuherezi ashikana ikimazi gikuru kw'ihema rikuru imbere y'Imana, aratanga ikimazi c'amaraso yiwe. Ariko ibyo kuba umwami ntaraba umwami, aganza isi yose. Yesu azoganza ibihugu byose. Izina ryiwe izoba nk'imibavu itabira isi yose. Si kubwo umuswa muririmbyi yavuze ngo Yesu azoganza, ntaraganza. Azoganza muri millennium, mu ngoma y'imyaka 1000. Mais il faut chercher mes enfants. Qu'est-ce que le millennium? Vous allez chercher. Je vous donne l'appétit scientifique. Nk'abatoranijwe rero tuva mu bandi turabami. Umwami arangwa n'iki? Premièrement, ikiranga umwami nuko ari umuntu yatoranijwe, choisi parmi les semblables. Aba ari umuntu yatoranijwe. Mu gutorwa kwiwe rero hariho ibintu baba bamuravye. Ikigira kabiri, ategerezwa kuba umuntu w'akaranga, beauté corporelle. Muzobona c'est très rare dans la vie du monde hazotoba umuperezida w'ikibuga agira muri chaise roulante. Qui a des malformations physiques, c'est très rare. Nimwamubona azoba yamugariye muri fonction, ariko atatoba mugari. Vous me comprenez mes enfants? Est-ce que turi kumwe? Très bien. Ariko umugaye ari muri twebwe ntiyirane. Weho uri umwami w'isi, uri umwami wo mu gihugu cyo mw'ijuru, kandi uzoba umwami ukimugaye. Haleluya. Uzoba umwami ubumuga bwaraheze. Beauté corporelle. Ikigira gatatu, aba ari umuntu aciye ubwenge, intelligent. Ntushobora kuba umwami utize. Pratiquement impossible. Mu gihe cy'uno munsi, biriya bya kera by'abami baba batize bijya se fini. Ubu ntuzohava uja ngaho ngo ureke kwiga guca urota ngo ejo nzoba minisitiri. Pratiquement impossible. Ntuzorotorere n'abantu canke ngo buragura agakoti ngo nako bazokwimikiramo. Pratiquement impossible. Tegerezwa kuba uri intelligent, valorisé par la capacité scientifique.
courage mes enfants étudiez. Aho niho ucavuga tutegerezwa kwiga, kandi bategerezwa ngo kuba n'abahanga. Umuntu w'umuhanga ngo quelqu'un qui est instruit, yigishijwe. Murumva iyo bigeze, parce que tous ceux qui sont intelligents ne sont pas instruits. Turabije ko ninaronka akanya nintawuronka nzobandanya, Imana ikayo Imana. Tous ceux qui sont intelligents ne sont pas nécessairement instruits. Ahani nakoresha igifaransa cyinshi, pas de problème. Turazi monde iri imbere yacu, n'est-ce pas? Abandi muratubabarira, ariko mwese ndaza ntawubura. Bategerezwa kuba n'abantu rero bigishijwe, instruit. Aha twashitse kuri sagesse, Mutama hano yamaze kutubwira. La sagesse ne s'apprend pas à l'école, c'est le produit de l'instruction. Instruit par qui? Par les premiers sages. Birumvikana rero ntawuba sage atabikuye ahantu, aba yarigishijwe n'umusaje. Nico gituma umuntu agomba kuzoba uw'ikimazi, ategerezwa kuba umuntu afise imbere yiwe amwigisha yigirako. No muri bikimana umuntu aragira umuntu un exemplaire, umuntu yigirako la sagesse, uwo akamwigirako ukuvuga kwiwe, akamwigirako sa façon de marche na démarche akayimwigirako, sa posture, uko yambara, uko afungura à table, akaba amushinze ijisho ngo arabe uwo muntu kuko yamubereye uw'akarorero. Niwigishwa n'umunyarumogi nzotangara niwaba umwami mwiza. Niwigishwa n'umugumutsi sinzi iyo byawe bizwe hehe, uzohava uheze warabaye umusazi. Oh, asante Baba. Nico gituma meza afa kuko bitwa nezene. Umwana ari kuri kaminuza aba yamaze kwitwa imfura, mutegerezwa kubaho neza ngo wigishe batoyi bawe, kuko muri imfura no mwishengero vous êtes nezene. Mutegerezwa kubaho imfura, imfura ibaho imfura, kugira ngo abamukurikira bamwigireko. Ikindi, ngo babere ico gikorwa kapable, abere ico gikorwa. Usomye hariya Daniyeli igice ca mbere guhera kuri 3 uzobona hayo majambo. Igihe umwami yatuma ya nkone, wa mukuru w'inkone yamubwiye ngo donderera abo mu nda y'ingoma b'abanyakaranga baciye ubwenge b'insorongozi mu vy'ukumenya Kristo Yesu, kandi abo bantu bazobe babereye gukora ibwami kapable, umuntu abishoboye gukora ibwami. Twavuze ngo murabami, aha turacari kuri rya jambo ry'Imana.
ngo mukoranije kuba abantu nk'abandi. Rero utegerezwa kuba ufise bote corporelle, shobuja ubika yemera. Muranyumva? Mwatahuye bana? Nk'umwami turazi ko dufise utwimika no ku mubiri utegerezwa kuba ufise akaranga kemewe n'uzo kwimika, kandi utegerezwa kuba uciye ubwenge. Ibiriga kivuga ngo kuba uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge, kandi utegerezwa kuba uri umuhanga, instruit, sage. Mwaririmbye neza abantu, mwaririmbye ku mpambo z'abasokuru, twarazimenye. Est-ce que c'est vrai? Mwarazimenye? Vyoba ari vyo, Imana ihabwa icubahiro. Baravuga ko twazimenye ntituzishingura. Ivyo mwavuze si mambo si biti, ntimuzoce mugenda muhagaze nk'ivyuma ngo muriko mushinga imambo. Iyo bayita style image, ni mu mafikire de style. Iyo ni style image, ikintu kidashobora gufatika ukagisubiriza ikintu wofata mugabo gifise meme valeur approche. Iyo ni style image. Ntimuzoce mugenda nk'ivyuma umenga babateyemo imisumari ngo muriko murashinga imambo. None basokuru bigiyeko bagenda bashinze nk'imambo, vyari n'ibiti. Yo, ico mwavuze je nagitahuye ni style. Mwafashe ikidafatika mugisubiriza igifatika kugira ngo biba bitahuje, ngo vyashiriweho gutahura, ngo n'abatagira ubwenge batahura ico bivuze. Saba good. Nk'abami rero, nk'abami rero atari abami basanzwe, kuko mwatorewe gukora mu bwami bw'Imana. Dutegerezwa rero umwami watoranijwe gutyo kumenya ibi bikurikira: kwimenya kuri we. D'abord, umwana ategerezwa kwimenya ko ari we. Kugira ngo bibeho neza ubanza kumenya ko uri umwami. Dawidi yashyizwe kwa mavuta. Hari abantu muhava mwibaza ngo Dawidi yari petit gamin, yari umwana mutoya kino komprapa, yari azi kimubaye kubera kimwe. Burya ashyizwe kwa mavuta yaramenye ko atoranijwe n'Imana, yarabimenye, kuko ntiyari akana gatoya kadatahura, yarabimenye. Honyene habaye cyari ikintu cy'umunsi mukuru, kandi hari haje umuntu yarazi. Erega ujya muherezi yaratumye, yaramuzi, amusukira ko amavuta imbere y'abakuru be, impundu zirashashira. Yumva watumwe arashimiye Imana ngo urakoze, ico watumye mu nzu kwa Isayi uragikoze Mana. Dawidi yavuye ngaho azi icarico, yamenye icabaye. Icagutumye kenshi twonona igikorwa c'Imana, ubu kirimwo utazi icurico, ukaba umuririmbyi utazi kuri umuririmbyi, ukaba umukozi w'Imana utiyizi. Haleluya! Amavuta batoranijwe, menya yariyo, menya uwakwimitse uwo ari we, ico yavuze ujya munsi ubigendere mu gukatikati na Yesu.
tukamenya abo turibo, bizogufasha kubigendera. Haleluya. Ngo umukozi agende ng'umukozi kuko azayo yimikishije. Haleluya. Bane muriko muraza ngo bizogufasha n'ibyakubako umenye umubaye. Est-ce que vous comprenez? Umenye umubaye. Yategerezwa rero kubyimenyako. Ikigira kabiri akamenya kubigendera, le comportement digne des rois. Yategerezwa kugenda nk'umwami. Ko turabami rero mu bwami bw'Imana dutegerezwa kugenda nk'abantu, sirivuga. Utegerezwa kwambara nk'umwami, byaraheze. Mwanyumvise bana, ubu tugenda nk'abantu, twambara nk'abantu. Akora muri ubu bwami bwa Mesiya nta bamikazi babaho, bose n'abantu. Ubu ni ubwami bunyuranye n'ubwo mu isi. Ni ubwami butagira abamikazi, bufise abana. Bakobwa banje mugende nk'abana. Bakobwa très bien, nishuye neza kuko abana buno munsi ntibitana. Mwase kubesha muri abakirisi. Munyishuye neza uko niko bimeze, ubundi bacika. Mwebwe mwarabaye aba universite kirazira kwitana. No ku kazi bazoguhamagara turetera guhamagara witabisha amaguru azoca kuko tuba bahungu kuko maze kubivuga. Iyo muri ngaha tubagorora wese ngo muzokure murabe kimazi. Haleluya. Umwami aramukanya nk'umwami, nta mwami atanga chance, sirivuga. Gozito umwami muhani yaje kuri universite uri umwami gozigogo sirivuga. Byo biba umwami aramukanya. None sivyo mwohora n'umwami n'abaminisitiri bariko bazigonga bosubira kumuba. Sondari niyo bakoranye mu kigo bakavuga ngo zikora ntibibaho kuko umwami abaho n'umwami. Comportement digne des rois. Nta mwami adasokoza abaho. Urandabira utasokoje tube turamwandika koko mu bwami wacu akazinjira. Ibishatsi ngura umwami wayo. Nta mwami aturuka. Urandabira watatoze. No, umaze kumenya kuri umwami ni byiza kugira imyifato y'ubwami y'umwami. Ukambara nk'umwami. Ambaye neza mwikomera amashyi mwabiryoheje. Iyo yarekera sinaheze kutubata. Ariko nabashimiye hajya muhagurutse twe twabara muri kazoza ku Burundi muzokuko bana mwari mwambaye neza mwaturirimbiye nk'abami bahagaze imbere yacu. Imana ibamugishe. Comportement digne des rois. Ikigira gatatu kuvyitegurira. Ukumva kuri muri ubwo bwami wabushitseko. Ukumva ko ijuru ari rwawe iyeteredeja. Ukumva ko ijuru ni ryawe ukarikorera ari ryawe. Biragutuma urikorera neza ritakiri iryo urorera ariko urimo ukumva kuri ijuru ari rwawe. Ikigira kane kwiga ibijanye naryo. Kwiga ibijanye n'uw'ivy'ubwami.
instruction. Être instruit comme un roi. Uchutangura kubaza ngo mbega abami bavuga gute, ndi umwami nojya gute, ndi umwami nokora gute, kugira ngo ube umwami utagawa utagira agasebe. Nyarukije kugira ngo ibindi tuzobishishikare hanyuma. Umwami agaciro kiwe kabonekera mu kunesha, niko gaciro k'umwami. La valeur des rois c'est la victoire. Yanesheje kangahe? Kuko umwami ategereza kumenya ko afise abamurwanya. Iki habaye ku mwami mu kunesha, avuga ngo abamurwanya baba benshi ndanesha, baba bake ndanesha. Umwami yizigira ko afise inkomezi n'isizi. Uri umwami umuzingo Josifa asaba, uri umwami w'iyizingo Josifa, je dois vaincre, ntegerezwa kunesha. Dufise abaturwanya batatu bakomeye, ariko turanesha mu izina rya Yesu. Mutabera turafise umubiri uraturwanya cyane, ariko turawunesha mu izina rya Yesu. Turafise isi iguma ihindagura abakurere, ntiturabe isi turabe ijuru, turayinesha. Satani atuma abadayimoni bose, uwo twimitse yaranesheje ni Kristo. Tuzi ibiganza umushime umwami wacu, amena. Yaranesheje tuzonesha, haleluya. Kubw'uwo tuzonesha. Naho Satani yaduteza bya bindi by'intege nke, akaza akatwikubangako, n'ubu tugira tuneshe mu izina rya Yesu. Ingufu zo kunesha turazizi. Hari uruzi rwo kunesha rw'abami. Dupfa gupfukama ngo je reconnais ma faiblesse au mon roi. Ugishiramo amazi muri ayo maraso ya Yesu, hatangazwa victoire. N'ubu tugira tuneshe mu izina rya Yesu. Twakoranye turabami, ariko hari imyaka itubona imbere yacu, hari iyadushikiriye tugira tuneshe. Umuntu yumva ati ndanesha, haguruka. Niba baracumuye aratwa, uhaguruka nk'umwami. Erega n'ivyo kwihana tubibangukamo nk'abami, kuko turizi n'icyashikiye ndakizi, ntawurinda kuntondera. Baduka nk'umwami uneshe. Ayo maraso arashobotse ntihakiriho isukero. Have tere abasi vaho wari uri ugihaga ugitambuka, Yesu akwandikira ngo uraneshe. Aho muriko muragenda handitswe ngo muraneshe. Ubivuga udatinya, shobuja n'umunyembabazi. Kujya byagenze bimubwire ngo data naracumuye, mbabarira. Haleluya. Maze uhagarare, emera kuneshwa. Izo ni ingufu z'abami. Kwemera ko wacumuye ni ingufu z'umwami. C'est la force du roi. Dawidi mu kunesha yarabivuze imbere ya Natani, aravuga ngo nacumuye. Iri no c'est pas caché, uzosome muri Bibiliya. Natani amaze kuvuga umugambi Dawidi yavuze ngo ego j'ai péché contre mon Dieu, nsabye imbabazi naracumuye. Iri no c'est pas caché, kwihana ni ingufu z'umwami. Gusaba imbabazi Imana yawe nizo nguvu zawe nk'umwami. Pfukama umubwire ngo wihije naracumuye mama. Jono mukasa j'ai péché. Sino kwihisha naracumuye. Kubi
uranesheje ntuzosubire urahari. Ndabipfatuye ko umukozi yatumwe muri iki gikorano. Haleluya. Yende data muranesheje ariko ntimuzosubire. Uzomara igihe umwami ataneshwa. Umubwire Satani ngo c'est fini désormais, je ne le ferai plus. Mubwire Satani ngo ntacyo nzosubira. Aho mvukanye n'umubwire ngo wari uzi ko nafise umwana, wari uzi ko umwana wacu atagihari, ntacyo nzosubira. Reka mpamagara umuvyeyi mwongere wa kabiri ashikane izi raporo imbere y'Imana. Mana data wa twese byagiye mw'ijuru, turagushimiye ikoraniro ryawe, turagushimiye kutigera ukoraniriza abayakobo ubusa, turagushimiye aba bantu bose urwaka rwatumbereje ibirenge ku musozi w'Imana. Turagushimiye ijambo ryawe ko rizanye ubushobozi, ijambo ryawe mwami ritubereye icibare c'ukwirabamwo kandi ritubereye umunzani umuntu yipimako. Arabe yuko iryo jambo watwatuye ko turabami n'abaherezi tukiribereye kandi tukirigendera. None ababere data baraciye bugufi kuko umuntu wese yamaze kwirimbura arisuzuma abona yuko atotahuko iryo teka ryo kuba umwami n'umuherezi, iryo teka ryo kuzobana na Yesu mw'ijuru, iryo teka ryo kuba umuntu w'agaciro imbere y'Imana. Ntihagire uryamburwa na wa mubi. Twumvise ko dufise abansi batatu ariko ndagushima ko watanze kunesha. Iyo umuntu yisuze mu maraso ya Kristo araharirwa, akezwa, agatunganywa, akabicara imigisha. None turasabira amaraso aba bantu bose baciye bugufi, aba bantu bariko barakongorera ibyabagoye, kumwe kwa muririmbyi yaririmbiwe mbaga nzamanganyira Yesu bingoye, ngo sinzovyihererana n'umwe. Nubarire Mwana, ubangire ugutwi kwihana kwabo, kukwatura kwabo kube kumara amazi Satani, kugira ngo Satani abone ko atamabanga agifise mu mitima yawe yacokejemwo. Mwami mvyeyi vyose vyabare kubitabure, ubandike mu gitabo c'ubugingo, kandi bayibomeze tukubandanya urugendo. Bashishikare kwizera yuko ari abami n'abaherezi, bashishikare kwizera ko bizeye Kristo yabaye ubasha bwo guhinduka abana b'Imana, kugira ngo biriya vyica ariko urategura mw'ijuru bazobibemwo. Ntibazosigare mw'isi, ntibazobonere mu bugaragwa, ariko bazokubone kuri wa munsi batamarana. Urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze kubejeje, urakoze kubahaye kunesha, mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Haguruke. Haleluya. Hari inkomezi mwamye muririmba, hari inkomezi zahaye ngo bambere kunesha, bwari ubushobozi bwa mwebwera. Haleluya. Twatangwe turirimba ngo reka Mana amazi y'ubugingo atembemo, reka mpwemu yera yongera ganze mu bingora bikambuza amahoro, imitwaro yanje papa ndayigukoreye. Uba yifuza umugisha w'Imana, haguruka imbere ya data uvuge ngo ndije nyene nonesha, ndije nyene vyonanira. Hari umwami yanesheje aca atanga inkomezi ngo sindabasize nk'imfuvyi, ndabahaye kwera kubw'uko muzonesha. Haleluya. Uhaguruka imbere y'Imana kandi umwishikanire uvuge ngo data ndasavye inkomezi. Umubiri wogwanya ngikomezi, isi yonesha ngikomezi, abadayimoni ni benshi ngikomezi. Mana bakunesha, ndije nyene noneshwa ngikomezi. Asante Baba. Reka amazi y'ubugingo. Nirimbe iryo sengesho.
Jembakaze Pasiteri Romualde Shikeano. Imitwaro yanje ndayigukore. Pasiteri Sashe God Tata Hallelujah. Reka dusenge Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ryawe abantu barabyagurutse bazanye imitwaro yabo, buri muntu wese aje imbere yawe arakwizigiye kandi arakwizeye. Abafite indwara urababona, abafite yindi mitwaro urababona, abafite imitego ya Satani iyo yabateze mwana barayizanye uyu mwanya, barayizanye kwirega imbere yawe, barahagurutse mwana kugira ngo zirancike zireko zihinduke zisenyuke, abantu bawe babone inyishu, babohoke babe bazima mwana. Biriya byose bice bihera kandi byose bisigara kubwo kwizera no kukwizigira. Turazi kubikora mwana. Indwara nizikire, ubumuga nibukire, ubukene niwubona, biriya bigeragezwa byose n'amarushwa yakure mu bantu bawe, abantu batari baguwe neza. Umuntu wese afite inyishu kuri wowe kandi mwami Yesu ushishikare kubana n'abantu, ubwemu wawe wera abayobore abarongore abajane mwami, ushishikare kuduha ubwenge bukwiriye kandi tugira abami bafite inganji, abami bafite kuvuga, abami bakandagira Satani, abami bavuga Satani agahunga. Utwambike ibigwanisho byose bituruka mu ijuru, utuje iburyo n'ibumoso, wowe ubanira bose mwami. Urubyiruko rw'uru, abasore nk'aba, mwami Yesu bana nabo, ubategure neza, ubategure bakore ya mirimo ba Daniyeli bakoze. Wewe wenyine mwemu wawe azabanira bo, abandi bakore nka Yosefu, imirimo ugaragare mwami, igisagara cyose gihinduke, abantu bawe bigishwa bawe. Urakoze kubyumva kandi tubisenze twizeye ko bidukorera mu izina ryawe Yesu, amen. Muti amen. Amen.